Uko kubandwa n'uburyo abarundi bakoresha mu kuganira, mu gusenga, mu gusaba no mu gushimira Imana, kuko iyo abantu bariko barasenga hari igihe basenga basaba bataka batakamba, hari n'igihe basenga bashima ivy'Imana yabahaye banayisaba no kubizigama no kubikomeza. Mugabo haba hari igiti kiranga Imana nk'ubumanda n'umuvumu n'umurinzi, bagaheza bagasezera neza, bagasasa, bagategura ifungurwa bijanye n'ivyo, bakarondera n'abanyamabanga bakora igikorwa baba bashobora kwitwa kiranga n'ibishegu n'ibihweba, bakaza rero bakibanda ku kibazo gihanze urugo, gihanze umutumba canke gihanze akarere babamwo. Hashobora kuba hateye inzige, bakabandwa kugira ngo izo nzige zibaveko. Hashobora kuba hateye amapfa, hashobora kuba hateye inzara, hashobora kuba hari abakobwa benshi mu rugo babaye isave. Urabona umukobwa, umwana avutse araba ikibondo, araba igitambambuga, araba igifatanzoka, araba umuyabaga, araba umukangara. Nta muntu n'umwe yigera ategekwa kubandwa. Mugabo kubishaka novuga yuko nimbega umuntu yoreka kubishaka gute? Abarundi bamye ari abantu, ega abantu bose bavuga ko turi ibiremwa vy'Imana, twaremanywe ishusho ry'Imana. Twe turafise ubumana muri twebwe, n'amazina yacu arabiranga. Abarundi benshi 90% y'abarundi amazina yabo yose arora ku Mana. Teza kumenya neza imiryango y'abarundi yarubahana kandi yaremerana. Nta muryango haje wasumba uwundi, kuko umuryango wose wari nk'umugwi w'abahinga. Nico gituma iyo umuntu yasamuye bamubwira ubonye bavuga ngo kira. Hari naho mpora numva kubera kutamenya, ko abarundi benshi twishwe no kutamenya, uje ngo ongereza kanya n'akamara amazi, ubundi uti ongereza kabi. Ubwo ijambo nyajambo ryiza umuntu yasamuye babwira bati kira kabi, canke mu mvugo irambuye bavuga ati kirukindagura ivyananiye imbwa, umwami ntakubaza ico wari yakubaza umuryango, hagupfa wozanzama uwakubonye aguha iminwe. Ari umuntu yasamuye, ni kuvuga iki? Bavuga ati kirukindagura ivyananiye imbwa, nuvuga kira ukire akabi ugira amagara meza, kuko umuntu afite amagara meza nta njya na zimwe zimunanira. Ararya amateke, akarya ibitumbura, akagenda akarya ibijumbu, bwishaza, isupu y'amakaroti, akarya imihwi y'ubumaramasenge, y'ibitsige, y'ibihonye, akarya ibisahira, akanywa ibiyeri ivyo vyo muri barodi, vyo hanze, amarike, byose akanywa. Umwami rero yadufata neza twese, yafata abantu co kimwe. Amarundi yakubaza ivyo wariye, yakubaza umuryango, kuko umwami amaze kumenya yuko uri umushubi, avuga ati wewe nzogutwara uje mu ngabo, uje kurwanira igihugu. Wari umuryango abashubi n'ahantu hava abagwanyi benshi co kimwe n'abenengo. Avuze ati wewe uri umunyakarama, avuga ati ntasaba umugeni wawe c'abana banje gwasabe abageni wanyu, muzoza kudufasha kurera abana ufatanye n'abandi bitwa abiru. Uri umuhanza bati wewe uzomunyamabanga, ni wewe uzomenya ibijanye n'amabanga y'ibwami. Akishobora ku bahondogo gihambaye nuko abahondogo bari abahinga mu vyo guhana. Urabona abarundi bari abantu bihangana, iyo umuntu bamuhane hariho udome he guhagaruka incuro 10. Urudome he? Ubise ijambo guhana riza mu kurikirane rw'ijambo riri mu rudome he rugaruka incuro 10. Igitutse ngo bagacanwa imbavu n'abahondogo. Barakorera ko inkwi zumye neza, ikintu c'abaranga abahondogo bari bazi no gusatura. Baba bariko barasatura ibisate imisi yose bagashira ngaho. Hari umuntu yananiranye, umwami yavuze ati niba kurya muntu, camushira kuri bisate, acamuturira agasha yumva nk'ishiga agapfa. Abarundi igihano cyo gupfa baragitanga, cari kihari. Mugabo cari igihano ko baravuga ati akansi uraheba, nta kundi utokuvuna yo kuva inyuma. Umuntu yarapfa, mugabo yapfa bagerageje. Si nk'ubu umuntu ashobora gufatwa ugasanga mandada dare ivatwe na mandada mene, ugasanga biranyaruka cyane. Byose n'imico twataye. Narabajije ndatohoza ko ngusaza utabajije ugapfutamye, kandi ngo utayaze na se ntamenye umugani wa sekuru. Nta barundi bigeze basenga kiranga. Ico ni gitutsi ugutuka nta gutorera. Kwagiriza abarundi ko basenga Imana yitwa kiranga ni kimwe mu bitutsi. Abo barengero bagomvye kudutuka ngo batwambike ibara, bumvisha abantu ko dusenga ibigirwamana, dusenga ibintazi. Kiranga yari kiranga Imana, yatogwa kubera akaranga keza n'imico myiza n'ubugororotsi asumvye abandi mu kibano. Kiranga nawe ko imiryango y'abarundi yubahana. Honyene umuryango w'abashubi iyo babanzwe, kiranga ntiyashobora kuba umushubi. Oya, baca barondera kiranga mu wundi muryango ari mu benengo, ari mu banyakarumwe rero. Oya, kiranga ni yari umwe. Twe tuzi ko kiranga yari umwe. Patiri ni umwe. Niko nakubwiye. Handikwa bike cyane kuri ivya kiranga. Ubwa mbere hoho imvo ni zibiri. Imvo ya mbere
abo barengero ntibigeze bashaka yuko ivya kiranga bimenyekana kuko vyarimwo ubutungane, ubutore, ubwiza, iteka rirengeye kure niyo ibibaje kwigisha vyo muri Bibiliya. Hazogira igihe haba urubanza, nabona kugira umunsi umwe hazoshingisha urubanza, abarundi bazokwitwara bitwarira abamisiyonari n'ababarungitse. Hari ibintu vyinshi bituruhisha vyo turabona vyo turumva, ni nko kudutamba ku muvyimba, bijya nko gusabira umwami nka Baudouin yuko abo mweranda mu batagatifu abo mutagatifu ata murundi n'umwe arigera asabirwa nonda kubaza. Ariko abarundi bihanganiye aba bantu bakemera ko babana barya barundi n'abanyamahoro. Inyuma y'ingwano yabahuje n'abadagi usangana ivyakurikiye amahoro nshuti mukunzi w'isamirizi Irebe FM, Irebe Media, wewe wese ukora dukurikirana uri mu buru cyangwa mu mahanga, ndakuramutsa ndakwifuriza amahoro y'Imana yuko yokomana nawe. Yes, ndakubarira ati rero nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us in the name of Jesus. Hama dusubira dukengurukira ngo bakunzi bisamirizi Irebe FM n'ikinyamakuru gica ku mbuga ngurukara bumenyi Irebe Media, eka no kuri Radio Garden hose muradukurikirana ndabizi, no kuri site web yacu ya Irebe FM akaba ariyo www.irebefm.com. Uno musi rero ni vya binza kubarira ati rero akaryoshe kasuye kandi kuryoha, kasuye kandi kubera, kasuye kandi kuba mu kanwana. Meruka kubabarira ati akaryoshe nigahora mwitama ikiganiro ndazi twakoranye n'umushinga nahe Karegwa, ndenza ko yaradusiguriye byinshi na cyane kubijanye n'akahise k'igihugu cacu citsa. Uno musi rero twasuye kandi ku murondo kugira ngo atubwari rero mu buryo buramvuye ko turabizi neza ko hari benshi bagumye bambaza ati beni ko tugize kubona muri rusansuma tubona yuko hari idini ry'ababandwa, mbega baragyemeje, mbega ubusigaye bikorera ku mugaragaro, mbega bimeze gute, mbega byo babiko birafata intumbero bimeze gute, mbega iyo mana abasokuru bacu basenga niyo nyene twebwe dusenga, niyo nyene tuvuga ngo abo barengero baje batwigisha. Araza kutwigisha byinshi, araza kutubarira byinshi, araza kudusigurira byinshi kuko we asanzwe ati na byinshi na cyane cyane. Reka kumbere tumuha ikaze. Amahoro mutaho. Gira amahoro mugenzi, ndakuramukije bariko baratwumviriza, ndaramukije eka na mugenzi wawe muri kumwe, kandi ndabifurije umwaka mushasha, umwaka mwiza mu bisata byose bigize ubuzima bw'umuntu, umwaka wo kumenya Imana gusumba, ngaruka ku Mana y'u Burundi, Imana nziza cyane na cyane. Yes, na niyo sije jewe nifuza ko tuyaga ko kuri yo nyene kujanye n'Imana y'abarundi, n'Imana y'abasokuru, ko iyo bari yo Mana nyene novuga abarengero twita novuga abakoroni, ko ariyo batwigishije ko aho bifise aho bihuriye. Ariko imbere yuko ninjira neza muri suje, ati mbega umusi w'umushinga nahe Karegwa ndenza ko wo buri kugenda gute? Umusi urabona tubonanye hakiri kare, itararenga ntawe uritera ingata kabisa. Uyu munsi sindamenya ibyawo kuko urabona tumenya ivyo turimo. Imana nimenya ibyacu, nimenya intambuko zacu zose. Muri uyu mwanya ndaha ninava ngaha sinzi aho nzoba ndi, hari naho nogwa ngaha simve ngaha, ivyo je ntavyo nzi. Mugabe gihambaye no gupfa neza, aho upfiriye hose abandi bavuga ati upfe wambaye, no kuvuga upfe ntutubwoko ntibikuri ko agashambara. Nubwo rero kubera kwizera kwanje uyu munsi mbona kuja kugenda neza gusumba indi misi yose maze kubaho. Ego murakoze cyane. Kandi n'umwaka novuga kuri wewe no ku muryango wawe no ku barundi urabona ko biriko bigenda neza cyane. Umwaka watanguye neza cyane. Umwaka watanguye neza, kuva umwaka utanguye izuba riraka, imvura iragwa, umuyaga urabandanya uca hirya no hino, abantu aho nciye mbona batwenga, abantu baguma bapfa nkuko bamye bapfa, abandi bakavuka. No kuvuga yuko umwaka urasanzwe, zo umwaka mwiza kuko ivyo byose muri uyu mwaka tuzokongera kundi mwaka wo kubaho. Imana niya udutiza, abana bacu bazotera imbere bagere mu bindi bigero. Abagenzi bacu hari abapfunzwe bazopfungurwa, hashobora kuba n'abapfuye bazozuka, hari abarimye bazokwimbura, hari abagwaye bazokira. Ivyo ni ibintu kwizera kwacu, kandi ukwizera gushikana ku ntsinzi bizogenda neza cyane. Ego urakoze cyane. Ati rero twinjire neza mu kiganiro. Je nivu n'umusi nakuronde kugira ngo tuyage mu buryo neza buramvuye, kugira ngo dusigurire neza iyo Mana y'abarundi bakera, iyo Mana y'abasokuru, mbega yoba ifise aho ihuriye nuvuga niyo Mana nuvuga abarengero baje batuzaniye. Ikibazo ca mbere yifuza kukubaza ati mbega kubijanye no kubandwa
kubandwa niki ni igikorwa cyakorwa ryari? Ntanguye kwishura igice ca mbere c'ikibazo ngomba nkumenyeshe yuko Uburundi ari igihugu kimwe mu bihugu vyinshi amajana n'amajana bigize isi tubako. Ego. Isi nayo yaremwe n'Imana imwe gusa, nta mana zitatu zine zitanu zagiye hamwe ngo ziyireme. Ni Imana imwe rudende yaremye isi. Muri iyo si yaremyemwo akarere, yaremyemwo ihanga, yaremyemwo intara, igihugu citwa Uburundi. Iyo mana rero ni imwe. Tuvuze Imana y'u Burundi ni ukwera turi abarundi, ariko niyo mana y'u Rwanda, niyo mana ya Kenya, niyo mana ya Sudani, niyo mana ya Nouvelle Zelande, niyo mana ya Canada, niyo mana ya Mexique, ni Imana y'ibihugu vyose. Ni imwe. Uzokubwira yuko twisangije Imana abandi bagira izindi mana, ivyo bizoba ari bimungu canke ibimana, ntizoba ari Imana. Imana nyamana ni imwe gusa. Hanyuma rero uko kubandwa ni uburyo abarundi bakoresha mu kuganira, mu gusenga, mu gusaba no mu gushimira Imana, kuko iyo abantu bariko barasenga hari igihe basenga basaba bataka batakamba, hari n'igihe basenga bashima ivyo Imana yabahaye banayisaba no kubizigama no kubikomeza. Uburyo rero abarundi bakoresheje kuva kera narindi kwari kubandwa. Nakubwiye yuko kubandwa kivuye muri vuga kwibanda. Kwibanda ku kintu kugishimikira ko rwose cyane, ukoresha inguvu n'uburyo budasanzwe. Ivyo rero ntibabandwa imisi yose. Ku misi isanzwe barasenga, bagasengera ahantu hitwa mu ndagano. Uko indwi yose itanguye barayirangiye, barashimira Imana bakayisaba gutangura neza indwi zokurikira. Ivyo vyabera mu kibanza bita mu ndagano. Indwi irangiye kujya twita malouange ya vendredi y'amadorasi twe twita mu bakristo cyane gose. Abarundi bari bazi yuko umunsi wabo indwi yabo irangiye bayihereza Imana bakayisaba gutangura neza indwi zokurikira. Byabera mu kibanza baba bateguye mu rugo rwabo, bacita mu ndagano. Hashobora kuba mu kirugu, hashobora kuba mu kigo, hashobora kuba munsi y'igiti nk'umumanda canke umuvumu waburi ngaho. Ariko rero ivyo kubandwa byabera mu kibanza naco gitunganije neza. Mbere hageze kubandwa baritegura, bagategura n'ivyo bazokoresha, ibikoresho mu byo no kwitana logistique bijana ibinyobwa, ibifungurwa, abantu abanyamabanga bamenyereye n'iryo banga ryo kubandwa bakaja hitwa mu gitabo. Igitabo rero cone cyari kibanza cyateguwe neza, mugabo haba hari igiti kiranga Imana nko mumanda n'umuvumu n'umurinzi, bagaheza bagasezera neza, bagasasa, bagategura ibifungurwa bijanye n'ivyo, bakarondera n'abanyamabanga bakora ikorwa baba bashobora kwitwa kiranga n'ibishegu n'ibihweba. Bakaza rero bakibanda ku kibazo gihanze urugo, gihanze umutumba cyangwa gihanze akarere babamwo. Hashobora kuba hateye inzige, bakabandwa kugira ngo izo nzige zibaveko. Hashobora kuba hateye amapfa, hashobora kuba hateye inzara, hashobora kuba hari abakobwa benshi mu rugo babaye isave. Urabona umukobwa, umwana avutse araba ikibondo, araba igitambambuga, araba igifatanzoka, araba umuyabaga, araba umukangara, akaba inkumi. Hanyuma rero iyo ageze mu bigero ntiyubaka ugwiwe, byaratera amakenga abavyeyi, bakibaza ko baba baramuroze, bakavuga ati reka rero dutakambira Imana, kuko Imana niwe muvuzi mukuru. Imana rero yaraheza baca kuri kiranga bati dukandire ku Mana, uyu mukobwa wacu yabaye isave, ave ngaha mu rugo agende kubaka ugwiwe. Ko iyo abakobwa batubaka ngo bave mu rugo waba ari umuvumo kuri urwo rugo. Ivyo rero kubandwa byaba ntanza akarero ngaho, nyinka zabaye ingumba ku bwinshi zitima canke niyo zimye nizifate. Ibyo byose barabikora, barashobora kubandwa. N'ibintu byinshi. Hagize ikibazo gihanze abarundi barumva yuko ari ugufata umwanya bakiyegereza Imana bakayisaba bibatabare. Ni ikibazo ncarifuza kwati mbega ryari itegeko ko cy'umurundi wese ko abandwa canke vyaba kubishaka? Nta muntu numwe yigera ategekwa kubandwa. Mugabo kubishaka no vuga ko nimbega umuntu yoreka kubishaka gute? Abarundi bamye ari abantu ega abantu bose bavuga ko turi biremwa vy'Imana, twaremanywe ishusho y'Imana. Twe turafise ubumana muri twebwe, n'amazina yacu arabiranga. Abarundi benshi 90% n'abarundi amazina yabo yose arora ku Mana. Usanga barinze Imana, harera Imana, havyara Imana, hakiza Imana, hagaba Imana, ndi ku Mana, ndayiragije, ndayizeye, ndayongeje, ndayitwayeko. N'amazina menshi aja ku Mana. N'abana bubu orabeje batagwa n'urudome i, uzurabe urwo rudome i n'urudome ruvuga Imana.
irishura, igira neza, irangabiye, iraganje, irasorora, irumviriza. Amazina yose usanga agenda ku Mana, n'amazina y'Imana. Irasorora. Niba utararyumva haje ubonye umuntu aguriye ico baro bibaza ngo rujya muntu yaguye abishaka. Hari n'Imana yamukoreyemwo, hari n'Imana y'ugusorora irasorora nyene. No kwishimira gushimira Imana ko yagusorora. Ati rero utubare ko ritari itegeko, ntiryari itegeko, ntawe bategeka, bo nyine baravyibwirizwa. Baravyibwiriza. Umuntu agiye kurima yararima neza azi ko azokwimbura. Uko yavuga ati ijuru rigenze neza. Imisi yose bavuga ati ijuru rigenze neza. Imana ibishatse. Iyo Mana rero iyo ijuru kuvuga imvura ni imvura n'izuba. Izuba ryashobora kwakariga turi ibitego cyangwa imvura ikagwa ari nyinshi, ibitego bikononekara. Cyangwa bigakubitwa n'inkuba. Iyo rero Imana yacanye, yafashije akagwa kavura keza, akaboneka umuco, akaka izuba neza, abarundi bimbuye barabandwa, bagasabikanya umwimbu n'abandi. Cyane hariho n'ababandwa kugira ngo bigine umwimbu basangire n'abatimbuye. Abarundi abantu bakunda gusangira, gusangira ikiyago, gusangira ikivi, gusangira umwimbu, gusangira imanza, zaba iziciza canke z'ikibi, gusangira vyose. Bavuga ko basangiye akabisi n'agahiye, basangiye ugupfa no gukira. Aho ko hari ugushima, bashobora kubandwa bashima, bashobora no kubandwa basaba. Erega ibibazo umuntu aravyamana. Nta muntu yovuga ngo jewe ngo abana banje bose barakomeye, none ejo bazoba bakomeye. Canke atari abana bawe, nta nshuti ufise, nta gisanira. Harya nta muntu n'umwe adafise n'imiburiburi igisanira. Bavuga ngo nta ngano ziburi gikumi, nta muryango ubura akagugu. Niyo mu rugo iwawe bimeze neza, mu babanyi, mu nshuti, mu bagenzi, mu isanira, abantu biba bigoye. Umuntu nawe rero birakenerwa yuko bamubandirwa, ukaja mu bandi, ukabandwa, cyangwa ugaterera. Ego, uradusigure neza cyane, ariko n'ikibazo umuntu acifuza ati mbega ko twumva yuko haja kurondera baja gusaba nko gusenga kuja gusaba Imana. Mbega ninde yabanda? Habandwa nde mu bisanzwe neza na neza? Hari umwibutsa w'ikirundi uvuga ngo ubandwa niwe abanda urugi. Ubandwa niwe abanda urugi. Niwe abanda urugi. Hashobora kubandwa urugo. Urugo rufise ikibazo rukarego rutegura umunsi ukubandwa kugira ngo barubandigwe. Hashobora kubandwa umuryango. Umuryango wagutse no kuvuga umuhungu, se wiwe, nyina wiwe, bene wabo, abo kwa se wabo, abo begeranye basangiye umuryango, uba ngaho ubana. Hashobora no kubandwa umutumba wose, ugategura umutumba wose, ukaja mu kwinzige ziteye statera mu rugo rumwe, statera mu murimo umwe, inzige ziteye zigatera nk'ikomine yose. Avuga abantu bati nyabuna kwegerane, uhurire ku musozi w'Imana. Hajya mu gihugu cose hariho imisozi, bagiranye imisozi y'Imana. Ugasanga ifise n'amazina adasa n'iyindi misozi. Bakahurira bakavuga bati uyu munsi rero tugarutakambira Imana, twambaza Imana idutabare inzige, twambaza Imana idutabare inkuba zabaye nyinshi, twambaza Imana idutabare ifuku zabaye nyinshi, twambaza Imana idutabare ibibazo bihari, ibibazo byaboneka ku bwinshi. Ivyo byose rero barabisengera. Hashobora kubandwa rero, ari ubandwa niwe ari urugo rubandwa. Se rugo niwe yategura ibijanye n'ugo rubanza, izo ceremony zaba. Ego niwe yarondera. Amikino nakubwira neza kumenya neza, imiryango y'abarundi yarubahana kandi yaremerana. Nta muryango haje wasumba uwundi, kuko umuryango wose wari nk'umugwi w'abahinga. Nico gituma iyo umuntu yasamuye bamubwira ubonye bavuga ngo kira. Hari naho mpora numva kubera kutamenya, ko abarundi benshi twishwe no kutamenya, uje ngo ongereza kanya n'akamara amazi, ubundi uti ongereza kabi. Uko ijambo nyajambo ryiza umuntu yasamuye babwira bati kira kabi. Canke mu mvuga irambuye bavuga ati kirukindagura ivyananiye imbwa, umwami ntakubaza ico wari yakubaza umuryango, hagupfa wozanzama uwakubonye aguhiminwe. Ari umuntu yasamuye. Yari umuntu yasamuye. No kuvuga iki bavuga ati kirukindagura ivyananiye imbwa, nuba kira ukire akabi ugira amagara meza. Kuko umuntu afite amagara meza nta njya na zimwe zimunanira. Ararya amateke, akarya ibitumbura, akagenda akarya ibijumbu, bwishaza, isupu y'amakaroti, akarya imihwi y'ubumara amasenge, y'ibitsige, y'ibihonye, akarya ibisahira, akanywa ibiyeri ivyo byo muri barodi, byo hanze, amarike byose akanywa, kandi bugaca ameze neza. Uwavuze amagara meza n'ivyananiye imbwa, bazwi imbwa ijya n'ibitaribwa. Iyo ufite amagara meza urya vyose, bakwifuza gukira
ivyo byose ntuzokwicwe n'inzara amara bati umwami ntakubaza ico wariye nukuvuga iki umwami ivyo urya ntibimuraho kuko abandi baravuga ngo abatwa bagibi abahutu bagibi abatutsi bagibi abaganwa nibogibi bariya nibogibi ivyo umwami ntashinga bimuraza eka umwami yarazi yuko ivyo urya byose uri umuntu kandi uko Imana yakuremanye isho ryayo iyo mwami yarubaha abantu biwe kandi yarazi ko ari umuvyeyi wabo umuvyeyi nawe abo niba vyaye ikiboze irakirigata umuvyeyi shaka kuba kamuga shaka kuba kaguvu agutunga nk'abandi bana bose n'umwami rero yadufata neza twese yafata abantu cyo kimwe amarundi yakubaza ivyo wariye yakubaza umuryango uko umwami amaze kumenya yuko uri umushubi avuga ati wewe nzogutwara uje mu ngabo uje kurwanira igihugu wari mu abashubi n'ahantu hava abagwanyi benshi cyo kimwe n'abenengo avuze ati wewe uri umunyakarama ati nzo nintasaba umugeni wawe cy'abana banje gwasabe abageni wanyu muzoza kudufasha kurera abana ufatanye n'abandi bitwa abiru uri muhanza ati wewe uzomunyamabanga ni wewe uzomenya ibijyanye n'amabanga y'ibwami uje babikurikirana gutyo gutyo umuhondo gati wewe niwe uzobujejwe guhana wihanukiriye abantu bazoba bakoze ibitakogwa hari umuryango witwa abahondogo barafise n'ubwami buva ku ruzi nkaka hari ingozi kugenda gushika Kigali mu Rwanda bwari ubwami bw'abahondogo bafite n'ingoma yabo yitwa Rukomba amazi barabarundi barimo n'abanyarwanda n'umuryango washika kure bari abahondogo aha mu Burundi hose ari muri byitwa Managure Lambert yapfuye ari umuhondogo ariko ico bamenya ku bahondogo gihambaye nuko abahondogo bari abahinga mu byo guhana urabona abarundi bari abantu bihangana iyo umuntu bamuhane hariho udomehe guhagaruka inshuro 10 urudomehe ubise ijambo guhana riza mu kurikirane rw'ijambo riri mu rudomehe rugaruka inshuro 10 umuntu batangura bakamuhamagara uje hari ku ntoki urakuda kwiza 10 baramuhamagara hari gihe yari umuntu agagaza akanka kuza yanse kuza bakamuhamagaza baramutumye ko abandi bantu guhamagara amaze guhamagazwa yaho ntiyanka nta karana abagabo n'iyindi amaze kuza rero bacu bwa mbere bamuhanura bamuhanuye impanuro bakazifata minenegwe baramwihaniza bamaze kumwihaniza bakabona nta kivuyemo baramwihanikiriza cyagatatu kuvuga byo dernier avertissement bati ni wasubira werira ingingo zizofatwa bamaze mu nyuma rero kumwihanikiriza baca bamuhana igihano kamuha baramuhana hari n'uwasuzugura igihano ati mbeze ivyo bimbariye iki munciye inzoga zibiri mbere mushake mutwaye na zitatu mumbuje kunywera mu bagabo zogena nyere mu bagore na kare nibo badacurana urumva aragagaje igihano agisuzugura baca bamuhasha baca bamuha igihano kirengeye bamaze kumuhasha bakabona nawe nta kivamwo hari abantu bapfuye bagenda abo tuye umuntu rero ko n'igihano ruhasha vyanse reka tumuhari ivomo bakamuca mu bandi bakamukuramo nuzosubira kuragira n'abandi nuzovoma abandi bavoma ntidukeneye kubona arabiye uja mu gahinga tuvireho aramuhari ivomo ari umuntu azovayo yacaza agakoma amashi ati ndakomye amashi muntu uge hamenyo yatungiye ururimi bavuga nabi ntaruye mu meke kunda ku mugongo bisiga byo bantu bagatakamba hanyuma bakamuharira ibyaha byiwe bakamubabarira ivyo navyo vyanse gose bakaba baramuhariye ivomo ntasabe ngo bamuharira kumaza kugira nk'ibitero mu kibano aza gutera nk'abana badurumbanya baramuhamba baramuhamba aho rero umuryango waza muri ico gikorwa barabahondogo igitutse ngo bagacanwa imbavu n'abahondogo barakorera ko inkwi zumye neza ikintu cabaranga abahondogo bari bazi no gusatura baba bariko barasatura ibisate imisi yose bagashira ngaho hari umuntu yanaranye umwami yavuze ati ntiwa kurya muntu camushira kuri ibisate acamuturira agasha yumva nk'ishiga agapfa abarundi igihano cyo gupfa baragitanga cari kihari mugabo cari igihano ko bati akansu uraheba nta kundi utokuvuna yo kuva inyuma umuntu yarapfa mugabo yapfa bagerageje ese nk'ubu umuntu ashobora gufatwa ugasanga mandada dare ivatwe na mandada mene ugasanga biranyaruka cyane byose n'imico twataye yo kutihangana aho ni nta muntu ashobora guta abarigwariza baragwaza bukebuke ariko imico yaje ubutungane bw'abarundi bwarasambutse haje ubucamanza uvanze n'ubujyamanza kuko hari gihe ubutunzi butsinda n'ubutungane hazo tubona byinshi bigaragaza itiduka ry'imico myiza y'abarundi yego ikugerageza cyane turabona no muri Kongo baheruka kwica abafungwa ngira nivyo nyene bo babandanije bakurikiza
abo sinzi ivy'imico yabo, sinzi ko bagenda muri iyo ntumbero yacu yo kwitonda kwihangana. Mugabo rero reka ivya Kongo tubirekere abanyekongo, tugenye ubwino, ubwa hariya ntiburera, nibwera tuja kubugenyayo. Urakoze cyane. Ego ni Kiranga yarinde ko twakuze twumva ko Kiranga bamusenga. Nakubariye igihe wamutama ndamuhoze ndamuzi ariko arigisha abarundi abayongera basezera, yavuga ati abantu banje bishwe no kutamenya. Ati kandi winjira ishamba utazi cyangwa ibintu utazi ugaca inkono utazi. Ivyo wakuze wumva na jewe nakuze ndavyumva. Ariko mvuze ngo nakuze ndavyumva womenga n'ubu ndavyumva. Navyumvise gatoya ariko ngira Imana ndaheza ndamenya. Narabajije ndatohoza ko ngusaza utabajije ugapfutamenye kandi ngo utayaze na se ntamenye umugani wa sekuru. Nta barundi bigeze basenga Kiranga. Ico ni gitutsi ugutuka ntagutorera. Kwagiriza abarundi ko basenga Imana yitwa Kiranga ni kimwe mu bitutsi. Abo barengero bagomvye kudutuka ngo batwambike ibara, bumvisha abantu ko dusenga ibigirwamana, dusenga ibintazi, ko dukeneye kwigishwa Imana, ko icabazanye kwari ukujustifia leur mission, kuko bitwa aba missionnaire. N'amashengero ya mbere yitwa ama misiyoni, ama mission. Yari mission civilisatrice, mission d'évangélisation, bakita abamenyesha Imana. Kumbe sivyo niba bamenyesha Imana, ko womenyesha Imana nyene Imana nyene kuyimenyesha. Nakubwiye yuko mu gano geruka twebwe abanyafrika cyane cyane abarundi n'ababa mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ni twebwe turi icukiro, ni twebwe turi icari, twebwe turi inkomoko y'umuntu. Abahinga ntibarabihinyuza kugeza kuri uno munsi, baravuga ko akarere ari le berceau de l'humanité, ko rero Imana ariho yaremeye umuntu wa mbere, ko ari haboneka. Ni naho yerekaniye ubwa mbere ubu umuntu yamuremesho ryayo. Imana yaciye imwimenyesha. Ni twebwe twokwigisha Imana, twabamenyesha Imana i Buraya, twabamenyesha Imana muri Amerika, twabamenyesha Imana muri Israel. Si Israel yoza kuba umenyesha Imana ngaho iwacu, eka si umubirigi n'umufaransa n'umudagi yoza kumenyesha Imana iwacu. Oya, ico ashobora kuza gukora ni ukwigisha Yezu Kristo, kuko Yezu Kristo n'undi muntu rurangiranwa, yabaye rurangiranwa nka ba Kiranga mbere n'abasumvye. Jese no kubesha naho shigikira izo nzira z'abarundi zo kuja ku Mana. Uwo Yezu Kristo sindamwanga. Umuntu ahinzoga abantu bakanywa bagasigaza, umuntu ahaye inyama n'ubugari abantu bakarya bagasigaza, bagafungura bagahaga, akiza abantu b'ibimuga bakagenda. Yasenga Imana ateza kumwubaha, umuntu nk'uwo ntasanzwe arakomeye. Mugabo rero ico nanga ikinyoma. Abantu baje kwigisha Yezu Kristo, baje bita christianisme. Mugabo ntibaje kwigisha bamenyesha Imana. Oya, si divinisation, ni christianisation uko twovyumva. Bigishe Kristo, baje kutugira aba Kristo, abandi baza kutugira abasirimu, abamizirima, ko nabone n'abaje bazanye bishasha. Hajya ni umusirimu, ijambo muslim mu Congereza, muslim niho bahavuye ijambo umusirimu mu Kirundi. Mu yambaga hozo keze wona umusirimu, ko abamizirima bakiza bambara amakanzu yera adacafuye, batujya n'umusirimu. N'ijambo gusiramura mu Islam byazanywe nabo bantu nyene. Abarundi ntavyo bagira kera, ibiri kugenyera bavyigishijwe nabo bantu mu madini bita judeo chrétienne, babantuze b'abayisilamu n'abakristo. Ivyo rero Kiranga rero ntihigeze asengwa. None patiri baramusenga, pastori baramusenga, shehe baramusenga. Uko rero niko na Kiranga atasengwa. Kiranga yari kiranga Imana, yatogwa kubera akaranga keza n'imico myiza n'ubugororotsi asumvye abandi mu kibano. Kiranga nawe ko imiryango y'abarundi yubahana, honyene umuryango w'abashubi iyo babanzwe Kiranga ntiyashobora kuba umushubi. Oya, baca barondera Kiranga mu wundi muryango ari mu benengo, ari mu banyarumwe. Rero oya, Kiranga ni yari umwe. Twe tuzi ko Kiranga yari umwe, patiri ni umwe. Niko nakubwiye, Kiranga mufate nka patiri, Kiranga mufate nka pastor, Kiranga mufate nka shehe. Kiranga bari benshi rero, bari benshi, kuya babura amatara ari benshi, kuya abashikiranganje ari benshi, kuya abashikirangoma bari benshi. Kiranga uno musi siho yari Kiranga ejo. Mugabo uramaze gutogwa kuba Kiranga, wabanzwe ntarorera, washobora kuba Kiranga uwundi musi. Niya patiri yasohoye imisa ya mbere
kenshi si basoma iya kabiri si basoma n'iya gatatu kiranga baramutora mu muryango uyu bakazomutora mu muryango wundi kandi babandirwa umugore kiranga yatezwe kuba ari umugore babandirwa umugabo kiranga yaba ari umugabo kandi utava muri uwo muryango bandwa reka kugira ngo ya miryango inywane yemerane yubahane ikariyanirize ubwenge kiranga bamukura n'ahandi kiranga arashobora kuba n'umugore n'umukenyezi naho nyine twebwe mbere ukwemera kwacu kudakumira erega uno munsi Eklezia Katolika nta musaseredoti n'umwe w'umugore ahari abagabo gusa ariko iwacu urumva ko kiranga twateye imbere muri ivyo vyanuzeya vy'amajare n'ibiki kunganisha guha uburenganzira bungana abantu b'ibitsina bitandukanye twebwe kiranga yaraba umugore kiranga yaraba umugabo yego kandi ubwoko bwose imiryango yose yaravamwo kiranga yego amakiranga mugabo kiranga igituma atanasengwa yari umuntu nakubwiye imbyino hari ikintu cerekana neza isambura ububeshi bagira kuri kiranga kiranga yarivugira ati ndi rubibi rumanzi nakubwiye niyandi byino yitwa burasembuye ni washaka ndayigusubira mugabo kugira ngo vyumve neza aya twaciye ku mayange iyo mbyino yabyinwa nk'amazina mu bisanzwe yako kiranga yivuga amazina ariko arasozera kugira abantu bamumenye yarimenyekanisha abantu bumve n'igituma yatowe kuba kiranga ko ntibapfa gutora uwo ari we wese ko umuntu yabaga igishegu amaze kubona ko yamenyereye bakamugira igihweba hanyuma akazoba kiranga none muri Eklezia Katolika umuntu aba umufaratiri akaba umusomyi hanyuma akaba umukorezi akaba umudiyakoni hama akaba umusaseredoti hama akazoba umwepiskopi umukardinale mbere ashobora kubona papa nani bishatse abarundi ko twarabahinga kuva kera ko urumva yuko nta bya bindi tuvuga ko kuwe kibanza nuvuga abakenyezi ni kuva kera rero abarundi twebwe cyane gose hari duciye ubwenge gose ibi byose byo kuvuga ngo abakobwa ntibatorana abantu benshi no kutamenya bivuga kubera kutamenya abakobwa kudatorana ni ya nyubako y'ubuzima no kuko barundi kubakiye ku muryango kwari ukugomba kudajyanisha imiryango urabona umukobwa akuriye agiye yaja niyo aba ari umuhanzakazi akazoja kubaka mu bayengero yaja kuri imitongo ry'abayengero ariko iwabo haje bavuga bati gito gitabwa naho yo kubaka nabi urugo rukamunanira agarutse wabo baramuha harima ntiricwa n'inzara yaraza karima iwabo iyo ibaseruka bikamunanira kabisubira mugira yego hanyuma niyo yashatse kuja araza kurima iwabo baramuha icibare baramuha igiseke hanyuma bandanya bamukumira na gatoya nta muntu numwe yigeze nta mukobwa yigeze yicwa n'inzara ngo nuko ari umukobwa eka ego nimba ariyo mana rero uriko radusigurira y'abarundi basokuru twakuze twumva abenshi twize no mu bitabo tubarira ati ngo abazungu burya baje basanga abarundi bahaza imana nkuko abakozi b'imana bamwe babivuga ati burya twebwe nabo baje kutwigisha Yesu Kristo bakatwigisha imana burya abarundi twari dusanzwe tuzi imana gusa mu buryo ngo abarundi bayisenga uburyo babikora nivyo bitandukanye nuko imana kumbure yo bibishaka cyangwa yo bigomba nikibazo umuntu asevuza ati mbega barataziranye abasokuru bacu baratangira imana barahimbaza barafata amafungo dufate habaye ikibazo bagafata amafungo bakaja hamwe bagafata amafungo nimwe twinda kwitanga amakaranje juru cyangwa amavenje juru cyangwa iminsi 3 barasangira barirega nakubarira ikintu gashaho cyangwa kwihana ivyo byose haje imana yase ukuntu yimenyekanisha mu bantu imana haje n'umwana mutowe umwana Yesu yegeze kubwira abatereka abo bana haco mubabuza kunyegera bw'ubwami bw'ijuru nubwo abasa nabo haje n'umwana atavuga afite navugana n'Imana Imana kandi ivuga indimi zose ndayisenze mu Kirundi iranyumva ndayisenze mu Giswahili iranyumva ndayisenze muri Amharic iranyumva ururimi rwose mvuga Imana ni babuko ari omniscient ari omnipotent ishobora byose izi byose ivyo rero abantu b'abakristo nabo mu idini rya Islam ayamwita amahorijo abrahamique arafise amabwirizwa ya mategeko yabo yanditse mu bitabo bo kubera icyo badusumvya baje imbere mu byo kwandika twebwe basonze muri tradition orale ariko
ugiye nko muri Egiputa hariya nibo bigishije no kwandika, abandi bose bo banditse ama hieroglyphe kuva kera cyane, bazi kwandika kuva kera, ariko ivyo ntitubitebeko cyane. Ico bamenye nuko ajya amabwirizwa 10 wumva Musa ngo yaronse ku musozi wa Sinayi, ajya amabwirizwa 10 uyaravye ukaraba ukubaho kw'abarundi bari bayazi, none abarundi ntibubaha Imana, tubizi ko barayubaha mbere gusumba bobo no mukubaka mu gasongero k'inzu kabo, utubare ngo basigaza intoboro zitatu bita udutoboramana, kubwo y'Imana yitwa indavyi igumye iraza kubaraba bagendere, bakama basigaza amazi imisi yose n'umuriro bagakomanya, ko bari bazwi Imana yerekana mu muriro ikoresha amazi mu kurema, ari amazi yose soko ry'ubuzima, umuriro ukama ari uruhererekane muri wo Barundi ntibigere uzima, nakayarahurira uwundi akarahurira uwundi ntibigere uzima, barakomanya muhira. Ama rero mu kubaho kwabo barubaha Imana, barubaha abavyeyi babo, barubaha ubuzima, bari bazi nk'imiziro ibabuza kwica intengasi, ibabuza kwica umuserebanyi. Abantu hajya muri rya miziro bati ntiwice umuserebanyi ntiwice intengasi, nyoko yoca cika ibere. Twakoze tuvyumva ivyo bintu. Ivyo rero rya miziro intumbero yari ifise kwari kugira ngo abantu basonere ubuzima, ko urinze utica akayakoko gatoya niho kwica kinini gitavuze coco n'umuntu, kugira ngo basonere ubuzima bw'umuntu. Kwica rero bari babizi, ati usonere vya Barundi, barabuza konesha, barabuza kwiba, bafu mugenda ugasaba, umukunzi ya musavyi ntiyahiye ugasaba bakaguha. Ajya amabwirizwa 10 bari mu kubaho kwabo bari bayazi. Ivyo navyo uvuga byo kwisonzesha n'ibindi, kwisonzesha Yezu niwe yigeze kubwira abantu ati nimutabagure ivyamagwa vyanyu, kandi mwisonzesha genda mutwenge, nimuje kwijigwa ngo mwereka abantu. Mbere sinabita kwisonzesha, nabita kwihagisha, kuko werekana ko uhaze kandi udahaze wawihagishije, kuko iyo urize atayikurikije wawirijije. Niyo rero werekanye ko uhaze kandi udahaze wawihagishije. Ivyo rero kubwanje ivyo vyerekana ukwemera k'umuntu. Ukwemera k'umuntu yofata ryabwirizwa Yezu yigisha agira urukundo, ukunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Ivyo navyo ukunze ko Abarundi benshi babigira, bakundana, ugaca wongera ko kuri urwo rukundo rw'Imana n'abantu ukagerageza ukazirikana ryajamwo, ntukagirire mugenzi wawe ivyo udashaka ko bakugirira, ntukoneshereze umuntu udashaka ko bakoneshereza, ntiwanke kuzimana umuntu niba ushaka ko bazokuzimana, ntiwanke gusomya umusogoto w'itabi canke icupa umuntu niba ushaka ko bazogusomya, kumva yuko umuntu ari uwundi turi magiriranire. Hanyuma mbere ugombye gutungana, hari ikintu ca gatatu Yezu yigishije bita beatitude, y'amahirwe 8 ngo wahiriwe abaremesha amahoro, ko bazokwitwa abana b'Imana, hahiro abanyakigongwe, hahiro abahamwa bahoga ubutungane, hahiro bari n'umutima ushima ubwo bijya bintu bita beatitude ukabikora. Ugize ivyo bintu bitatu, ibwirizwa ry'urukundo, kutagira mugenzi wawe ivyo agomba kuba kugirira, ugaca ugendera najya ama beatitude, ntibikeneye ko wisonzesha, ntibikeneye ko wirega. Mbega kukwirega koko igukwirega bamuja muraba aho vyahereye, kwirega vyatanguye ryari? Warigezeho mu muntu Yezu yiregesha? Harimwe yiregesheje? None ntiyabwa ati genda ibicumuro vyawe birarikuriwe, urababariwe ibicumuro vyawe. Mbega muri Katolika hoho iyi misa itangweho, sinzi aho usenga wewe ntusa n'abakatolika uko nta n'ishapure ndakubonana. Jere mu protest. Je ndi mu Katolika, twebwe muri Katolika imbere gutangura inkuka y'imisa baravuga bati tubanze twicishe bugufi, twemere ko turabanyakabi, dusabe ikigongo. Bacavuga ati ndirega ku Mana Data rugira byose no kuri mwebwe bene wacu, bakavuga ico gisabisho kigahera. Nta namwe bivuga ngo ndirega ku musaseredoti, nta na hamwe. Turirega kuri ku Mana Data rugira byose no kuri bene wacu. Iyo rero ugiye ukirega ku Mana ugafuka mutimana, jewe naracumuye, jewe ndi umunyakabi kabishe, jewe narakoze ivyaha nibi hambwa cugenda mugabo Imana wabiyibwiye, hariho wabikoreye, abantu babikoreye, ukagenda imbere y'abantu bagenzi, yamahera mwabura nje nayivye, ya miti abagwayi babura kwa muganga, hajya nije nari amahera yayo zangeze yanze batera kuri irya shure, uri umuyobozi w'ishure ati hamwe mwabona abana bategemagirana na greve, nije nari nayariye baguze ibiyeri, ukemanga imbere y'abo bana n'abavyeyi babo n'abantu wewe ari wakoze ayo makosa. Aho ugatusaba ikigongwe rero, aho ugaca unemera, kuko niho je wasaba ikigongwe, kuko kwa yanshisi yagenda kwirega ishitsi imbere ya patiri ati none
uje kwirege ku ntama wariye numva ari nyinshi yaca mu ntama bivuze ati ahubwo baza urindire ndagaruka iyo numvise ngaha uba wewe heba ntuzojuraza ngo reka nje kugabanya ngo nzosubire hari inkuru mazibise nukuba umuntu yagiye kwirega aravuga ibicumuro nk'isaha n'iminota 15 Patiri ati genda uruke audio numva bidahera ubundi bamubwira ati canke ni koperative yavuze ibicumuro vyayo ivyo ni vy'umuntu umwe uba rero ivyo bicumuro iga kubiheba kwirega cyo bihambaye byambaye no guheba kwigaya kuri umunyakabi ukabavanwa n'akabi ugaheba kabi nukuri ivyo rero niba abayisilamu batirega ngo baje imbere ya shehe ntumbwire yuko hageze ngo bwame bw'ijuru twese turindiriye buzoba ubwabireze gusa niba abaporoti bagenda bakatura ati mu izina rya Yesu Kristo bagenda bagasemerera hari n'abasambura ingo ejo bundi hari uwirevye ku munsi w'ubugeni avuga ati umuhungu rero naho yarongoye umuntu abicaje sise wiwe nukuri general kiyaga kizagenda bivuge urubanza rwarasanzwe rwaheze rwaheze hasike umubona umwese yiyonje bagenda niba ko hasigaye abantu batarenga batanu kwatura ni byiza mugabo nukuraba yuko muri uko kwatura hatarimo kumena ibanga no guhungabanya abandi bantu kuko toute vérité n'est pas bonne à dire hari ibyo wobwira Imana kandi Imana mukabiganira neza hako woja kuvuga hariho umuntu narateye inkuru byaje gutera inkuru hari umuntu yagiye kwirega kugira ngo yerekane ko kwirega ari kumena ibanga yaguma abwira ati ega muri bijya mwirega urugamba ziko turagwana kugwanya abazungu nimaje muraje kwirega nk'umuzungu yapfuye bazobituziza twese bazaza baduhashe umutumba jamureka rero muzovyirega hanyuma urugamba ni gwarangira ko ibintu bijanye n'ingwano kenshi conseil de guerre iba après la guerre wandira ingwano ikabanza igahera umuntu yagiye kwirega cyangwa ati twarisha umuzungu yibeshe ati je narisha umuzungu bamutwaye agaranye nk'ikembe ati umutwereke acabereka ahantu yari yahamvye imbwa ati none ubu niwe muzungu atoya nagomba abantu bose babone ko kwirega no kumena ibanga mwebwe umuntu yireze mucamo mumusesera gatabi cyangwa muramugumiriza akabanga ati none abazungu harubana ntimukwiye mubona yende yapfuye ngaha harubanye basagatega mugabo nta muzungu yapfuye nivyo turakwiye hama rero wa muntu ati no babivuga iki ati yenda bizugira abantu tubana babone ko kwirega nukuri ari kumena ibanga nukuri kwirega rero je ntawe ndayibujije abashaka ni birege ariko birege byose amabani yihane kuko hari abantu benshi amadu baja kwirega mu ikarema baja kwirega mu bushikiro baja kwirega nka imisi yose mu ndwi ubwo bakamasubira muri vya bindi nyene uko sukinisha Imana kwa mujwe ngo Mana ngo narizwe gashusubira kwiye Mana narishwe gashusubira kwica Mana jewe ndatukana wasubira gutukana nawe uriko araruhisha n'Imana cyane cyane ihane hebe ivyo bintu Imana izoshima cyane ego ko wahevye ivyo bintu gushima aho kuyimena amatwi bitesha umwanya n'ukuntu ihazwe n'ibintu Imana ihazwe n'ibintu byinshi muri iki gihe barangiza ingwano ziriko kwisi yose hari ingwano izizaga za Yemen za Sudan za Ukraine aho muri Afrika y'uburengero aho muri Congo ivyo byose Imana hagira ko yateka umutwe ingene ifasha abantu bahajya nukuri nawe bacubera ngo Mana ngo narivyo ngo yarukiza umugigo ngo nze nsubire kwiba ubandanya vya bindi nyene iprobleme dosi yawe ushaka kuja imbere kandi ari izindi zikomeye kandi ushaka nukwirinda cyane gukinisha Imana ego ni ikibazo umuntu cyafuza kubaza ati mbega ko tuzi yuko andi madini usanga afise amazina basanga afise n'ibitabo nk'abakristo urazi ko dufise Bibiliya abamizirima bafise Koran ndetse no hiyo hose mu Egypte barafise ibitabo vyabo mbega inoko tuzi yuko hari idini ryo kubandwa twarabonye no nino basiga bavuga ngo ni idini ryo kubandwa mbega nta bitabo byaba bihari mbega iryo dini ryitwa gute ahubwo ndakubwira haya turagira Imana kubona nk'ibi byo kubandwa ko barundi n'ivyandiko bihari n'amareresi make yahari nk'iyi ngabore wose na Patiri ntabona bigeze gukina yitwa kubandwa cyangwa inzandiko nkeyi ziri muri mwibiko y'ibitabo Kadafi muri kaminuza y'u Burundi n'ahandi hamwe nko mu bubiko bw'inzu z'abihebeye Imana handikwa bike cyane kuri ivya kirango bwa mbere ho imvo ni zibiri imvo ya mbere abo barengewe ntibigeze bashaka yuko ivya kiranga bimenyekana kuko vyarimwo
ubutungane, ubutore, ubwiza, iteka rirengeye kure niyo ibibaje kwigisha byo muri Bibiliya. Muri Bibiliya nk'ubwuzuye bwa kera bwuzuyemo ingwano gusa, intambara z'abamediyani, intambara z'abamonite, intambara z'abavukana bagurisha abandi, bicana, bankana, bamwe ariko bararasana, ibiki n'ibiki, batikiza ibya kiranga no gusangira no gusabikanya no kuvyina no gutamba bagatarika no gusenga no guhezagira. Ntibigeze bashaka ko ivyo bintu bija habona. Cya kabiri naco, imvo ya kabiri, abarundi nagwe ko turi muri tradition hare, twebwe turabanyamayagwa, ntiturabanyendimburo, ibintu byacu ni kiyago n'uruhererekane, urabinyagira nkabiyagira abana. Barundi ntibakunda kwandika cyane, ariko rero muri uko gutandika birafite ico bikinga, kuko Barundi baraciye umugani ngo uhana imbwa amanika icikunda ahibona muga bidahamvya. Uhana imbwa amanika icikunda ahibona muga bidahamvya, ikagubikibonaho ikabona nk'inyama hariya turi rya nyama ndayishikira gute, ndayikunda irayibona mugabo ntiwurira ivyo gushira ngo yihamvye. Nabo rero mu kutabishira habona, abo bantu baragomba kubimenya ngo abisambure n'agasigarira, ariko nibabihavye ntibabishikira, ntibabizi. Abanyamabanga mugabo babizi barahari, agenda bizi birayabaye. Hari abantu benshi babizi kunsumvya, baje baramvuvurira bakabuvurira n'abandi. Nagacanga Imana izobandanya icana ituvumbikira ntikazime, abarundi bakamenya. Hama impera n'imperuka ubutungane ku muhero, ivyo bitanita ku muhero w'isi, Imana uko irahari yagomba gusoza ibintu byayo, izogarukana l'ordre ya kera ikirema isi n'ijuru, igihe hari Eden, hari ibintu bitunganye cyane, isubira igarukana ubutungane n'ubuntu mu bantu. Nuti Barundi, subira kuri bya bintu byanyu byiza byatuma muticana. Ati kuko kuvaho amadini aziye, kuvaho rumariza aje, mbabazi ko mu kwiruka umuganwa yitwa Rumonge, ariko ariruka ku bagwanyi baje gutwara abacakara, les esclavagistes ba Rumariza n'abandi. Yafatanije n'uwundi mutware yitwa Bikari, yavana yitwa Munini, uvuga ngo Bikari vy'Munini uzo kuba yangoma ya Bikari bavuza. Bikari yafise ingoma ngo zivuga cane zo guhamagara abantu. Rumonge nawe yari umuhinga mu kumobiriza, mu kurarika, akabwira barati nimuze turwanye bihumeke ibisigo byaje mu muyaga, ati bifise ibirenge mugabo bitagira amano. Weko kono abamiziro bari baje bambaye ibirato, ubaravye n'umuntu yambaye ibirato ntano ubona. Tubice n'ibihume, barabice babona ko ari bihume bihumeka, nibagira amano, bigira ibirenge mugabo bitagira amano. Urumva rero ibitabo nta bitabo bihari byanditsemwo, ariko ni byiza. Mugabo amaherezo y'inzira ni muzi, Imana niyo yaremye isi, nizi tanguriro ryayo n'iherezo ryayo, yagera kuyiheza izoyiheza neza. Abo bose bazomaramara, bazobona yuko Abarundi bari abantu b'Imana, bemera Imana, bakora ivyo Imana ishaka, kandi kubera ivyo babanye neza, atawujya ugwara uwundi, bashigikirana bafatana mu nda. Kugeza none munsi Abarundi turacari twenyene, umuntu ashaje canke agwaye iramwitwararika biwe bakamwegeranya kugeza ari nasaza. Abandi ubu hari ibura yabagezaho umuntu babonye atanguye gusaza, baca batwara mu mazu, ati natuve ko ubu n'umutwaro ushobora gutera imbere n'umuntu nk'uyu uyu. Kubera Abarundi bazi ko urukwavu rukura rukonka umwana, iwabo urukwavu rukuze baca barutwara mu nkwavu, aho inkwavu zipfira. Niko bimeze. Ego, murakoze cyane. Ni kibazo nifuza kandi kukubaza. Twarabonye muri rusansuma haragaragaye mu izina ry'ababandwa. Ni kibazo murakibaza, mbega kuri kibadakora kumugara koko tuzi yuko no muri rusansuma ko tubona yuko basige ku bantu basige barishira mu madini kumbure byumvikana cyangwa byo bigaragara ko yo bahari ngamo Burundi. Cyambere coco nashaka gushimira abantu bateguye ya questionnaire yo muri rusansuma, ko nabari yumviriye kubahiriza abo bantu bakeyi basigaye. Ega ni haba ababandwa ari inkehwa, so kuvuga yuko n'abandi bo bimenya neza akamaro iteka vyateye Uburundi kera bo banzwe. Ega Jesse nta na kimwe cobuza umuntu ari mu idini rya Katolika, n'umuntu ari mu idini rya Islam, n'umuntu ari mu idini ry'abaporoti, ntaco mubuza kubandwa. Hamwe rose umuntu abimwumvise neza ko ega benshi bishwe no kutamenya, babuze umuntu abajijura. Nize ko ikiganiro nibacumviriza neza kizobajijura. Tora Bibiliya yawe
najya amabwirizwa 10 narijya rikuru Yezu yigishije najya amabeatitire mahigwe 8 neziye nyigisho zo kugirira abantu ugomba kuba kugirira ubigendane usheko n'imashine wugare aho murabuguruye abigeze kugura ubuheruka bambwiye ngo asoma ahantu inyenzi zavuyemo wa muhungu kuko bigaragara ko bese bitunze atigira basoma n'ibirimo biba bisoba abigendane abantu babone ko abakozi b'Imana cy'ivyeri gusa babone ngo ubumana naho n'umusuma n'umwicanyi n'umurozi n'umunyenzigo mpabwira abaporoti benshi ndabintu uwo wamuporoti we warenganye hajyanye umuntu yagize accident hajyana nakubonye wahaciye utahagaze ngo mbaze bijya narimwo niko ndagerageza gufasha ujya muntu baratwiye muri Bibiliya umuntu uzeya ngo umureviti yambara umureviti yambara umusaseredote yarenganye umuntu bakubise bagiriye nabi mugaza umunyasamariya yari umuntu yakumirwa yarameze nk'umutwa nk'abitwa Samariya abantu bakuririwe muri Israel acara aregeranye wa muntu aramutwara amushyira ahantu atanga n'uburyo ati muramumvuri ndoza kuriha n'ibisiga kugira ngo akire nukuri benshi rero abawumva bigira abakozi b'Imana n'ibibiriya bingana gutya benshi ntibazi n'ivyanditse ati rero byinshi nibabisoba navuga usanga Yezu ubunyegeri ibintu bitumuye kuti iki gitabo nacyo rwose kugurwa utatu cyangwa ari waciye ngo bize byinshi ngo bize byinshi waje mu muduga waje mu buriri aho njyama wahiba muri saro govye nkakirariraho ngo ni Bibiliya nyinshi wisemutse kuyugurura arizo ko yambaye ashobora kwambwije ukuri Imana imubabare naje imbabarire kandi yumviriye nabi Bibiliya ivuyemo inyenzi ziraho cyane bagiye kudarutse kugurwa igirizi bacugurura kabisa urumva rero nta kintu mbona kiri mu cyo badakorera ku mugaragaro nk'abandi cyage cobabuza abo bantu kubandwa ivyo bo bisoma bakabigendera ubwo bakavuga bati none ko baja mu gikorana ego nakora akarorero bijya bikorana gara bitunganywa biba hirya no hino nta dini rimwe rikumigwa amadini agenda agahurira hamwe bagasenga bose none ko Imana ari imwe Yezu Jesus umva izo bintu byose biva mu rurimi mu Cyongereza ni Jesus urumva uciye avuga Jesus mu Gifaransa ni Jesus mugabo uri umukatolika uvugira Yezu uri umukatolika apolitike yo gukumira ngo utavuga Yesu ngumenga ngo ntiwemera urakizwa ariko naho bitani basi mwese nivuge mu Cyongereza uvuga Jesus amuca muhuza itandukanye uri yatari kwe ubujuju bw'imfyisi abantu banje yishwe no kutamenya kuba rero abo bantu kugira bahurira mu gikorane bohura bakabandwa mu kubandwa bakavuga bati Mana y'u Burundi Mana y'isi yose ni waduhaye izuba ryiza ritaduturiye ngo rituririre ibitungwa n'ibitego ni waduhaye imvura itaje risegenya itaje imituragaro ngo ikubita abantu n'ibintu turagushimiye cyane turagutuye Burundi bwacu buha amahoro buha umwimbu dukomeze tuzigame abana bacu bubaka izabo bakure bagere mu bigero bige neza ariko ivyo kore byose okuru yagira ivyo hari dene zigamiye amadini yose none Islam baramukanye ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umva amahoro y'Imana bane nawo bane abantu kwisi yose abone bayivuga ati gira amahoro sangwa amahoro hirya no hino abantu mugira amahoro nibi nabiri Yezu nyavuze ati ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanjye umwami w'amahoro indamutse yacu s'amahoro ijambo ryose tugira amahoro mukuramuza rutangwe tuvuga amahoro abayahudi si shalom none ko twese tuvuga amahoro n'Imana ikayivuga amahoro kiranga kabavuga amahoro ikibiki bihe gusa bamwase ngo bamwankirize kugira ngo nabwe basigura ati twagiye mu dukoko tuja kwigisha ibikoko urumvage hazogira igihe haba urubanza nabona kugira umunsi umwe hazoshingisha urubanza abarundi bazokwitwara bitwarire abamisiyonari n'ababarungitse babitwarire bati baratwishe baratwangaje baradukomerekeje baratwambitse ibara twarakubitiwe imbere y'abana twaratotejwe turagirizwa ko turi ibikoko kandi turi abantu ko dusenga iwawe cyane kandi dusenga Imana n'ikimenyamenya imvo nizi kiranga yakora uko yarameze uko twabujwe gusenga ku magwezeho abantu basiga babandwa mu ijoro hajya kubandwa mu ijoro ni byaje biguye n'agatotezo eka abamisiyonari niho havuye kera hari umugani uvuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona kera babandwa ku murango mugabo kubera ukuntu kubakumira no kubatoteza barishwe abandi barangazwa baciye baje barabigira mu ijoro ati Mana naho bariko baratwirukako ntituzoguheba turazi ko mwijoro wumva turazi ko mwijoro ubona tuzogusenga mwijoro tuzogushimira mwijoro
naho duhezagire ku murango no mwijoro nukuri Imana ihezagire umwanya wose ivyo rero kubganje bwanje uzubaze mu bihugu nka za Benin je naraganiriye n'abantu bihebeye Imana bo muri Katolika bakomoka muri ico gihugu iwabo naho watigwa mu banga y'ubusaseredoti aya Katolika uteza kuja gusengerwa nabi wanyu bajya abantu kama kuko nibo imizi yabaremye nk'abo bantu nyene imizi ukubaho ukwemera umwuka ubagira abantu bahubwo buntu ushinga muri bajya basokuru babo nibo yaremye igira bahereza amabanga y'igihugu ari muri iyo mico ari muri iyo migenzo naho twokwimvira imigambi y'iterambere tugakorera ku mapolitike y'iza FMI za Banque Mondiale za BAD tutakuze kujya ko bashimwe ngo tubaze turondere cyo bita revolution culturelle ishingiye ku mico yacu niko twubakira ku musenyi cyangwa ku musenyi umuyaga uzobitembagaza tutegeza kubakira kuri ya mico yacu twese twiyumvira mbega umurundi ko atajya imbuto twe ubunye uzovuga ngo hazoza imbuto zivuye mu kindi gihugu oya tuza kwiyumvira ingene imbuto zacu mbega umunsi uvuga ati babarundi ko muri aba izo twabereje byose bavyanse tubime imbuto aho muza ntitubaha imbuto uyu mwaka inzara niyo citumara umurundi yarasonza abitse imbuto bati naho nojya byose singi imbuto nukuri hari ivyo yashira mu giseke hari ivyo yashira mu gitiba hari ivyo yashira mu kigega hari ivyo yimbira mu kuzima akabika ntagiye n'ubibona n'amapfa yotera gute singi imbuto ivyo rero mugabo unye mu batuzaniye microfinance batuzanira banke mugabo baca baguha n'agakarane do sheke n'agakarte uko yakeneye ugenda baja gutora gutyo yatari ushatse we yamara no ku munsi ego burakoze cyane kubure byinshi babitwiganiye kubijanye n'Imana y'abasokuruye ariyo Mana twebwe twari dusanzwe tuzi nyene akabere twaje twigishwa n'abarengera ariko bo bakaba baje bayigisha kubw'inyungu zabo ugeragije kumva nuvuga insiguro nuvuga umushinga nahe karegwa ndenza ko yariko aradusigurira ni kibazo umuntu acifuza kubaza ati mbega sinzi ko wabonye inkuru y'umwami Baudouin ko agomba kugira ko Papa François yari agomba kumugira umweranda sinzi ko ijya nkuru yagushikiri naravyumvise hari tariki 29 Nyakanga Papa yarategetse ko umwami Baudouin ko ububiriki ko yogira mu yoja mu batagatifu urabona kuramba no kubona kuramba no kubona araho ntaye ntawe yipfuza gupfa mugabo kera babwo kuramba no kwirambishana bano umuntu yaravyara umwana akazomuvyarira umwuzukuru umwuzukuru akavyarira umwuzukuruza umwuzukuruza akavyara inzukuru inzukuru ikavyara inzukuruza inzukuruza ikavyara ico niki ikavyara ikimyira maze kuvyara ikimyira rero ikimyira n'umuntu n'umwana yakumye udashobora uko buri bwa kiguduga gukore kuzuru aho ukenera kakana gatoyi kaza gukumyira muri iyo myaka bavuga ngo wararavye urirambishano ibintu byose urumva ntibashobora guhaguruka ugere mu kazu ka sugumwe byaberaho nye nuri hamwe bavuga ati niyo upfuye avuga ati araruhutse hari ibintu byinshi bituruhisha byo turabona byo turumva ni nko kudutamba ku muvyimba bijya nko gusabira umwami nka Baudouin yuko abo mweranda mu batagatifu abo mutagatifu ata murundi n'umwe arigera asabirwa none ndakubaza ariko abarundi bihanganiye aba bantu bakemera ko babana barya barundi n'abanyamahoro inyuma y'ingwano yabahuje n'abadagi usangana ivyakurikiye n'ingwano kurwana intayo kwikukira twayigwanye mu mahoro nta birigi twigeze dufata ngo twice twotse kujya hano ubu babigira eka wari urugamba mbere twoba tuti dushaka tuje mu matora tore dutsinze yari n'amatora meza ico gihe bavuga ati ushigikiye umutonda inyuma niba ushigikiye na tonda inyuma yiyo turakubona mwaca muharura abantu bagutonze inyuma ati aho watsinze bijya rero urabona Baudouin yaje asubirira uwundi mwami mugenzi we yitwa Leopold umwe yiha Kongo yose akaruhika n'abantu wibuke ko mu ijambo yaruhikanye ba missionari igihe baje mu bukoroni abatandukanye bo kwisi yose Leopold inama yabereye mu Budage yababwiye ati abo bantu mugiye nabarungitsemo nta mana mu basumvye
barazi Imana barasenga cane barazi ko kwiba ari bibi barazi ko kwica ari bibi barazi ko gutwara umugore wa mugenzi wawe ari bibi byose barabizi mugabo muzogereza mu kwigisha murondera ibintu bishasha batari bazi mubabwiye yuko ahiriwe umukene maze babandanye baja mu bukene mubabwiye yuko umuntu agukubise kwitama ry'iburyo ucumuha n'iry'ubamfu kugira ngo ntibaze bivune nimwabakubita mbe mubereke ibintu nyene bibasinziriza Mzee Jomo Kenyatta niwe yavuze ati igihe baza basanze dufise amatongo turima amera cane bafise Bibiliya gusa ati bageze kugenda dusanga badusiganye ya Bibiliya nabo baratwaye amatongo yacu yose barayatwaye ati aya madini n'amashengero n'ibikoresho n'imigwi y'abateka mutwe ko Yezu nta dini na rimwe yarimo uzuvuga ngo Yezu ngo yari umuyisilamu yari umukatolika yari umumoromo eka nta dini na rimwe yarimwo eka nta na rimwe nabo bayahudi iryo dini ry'abayahudi ryari yababwira ati ivyo mwebwe Jesi ndimwo ngomba ko mugaruka ku Mana gusa umwami rero byose yarabizi yarabibona hanyuma rero sinuba wituma batamusabiye ngo aho mweranda nawe Leopold Baudouin nawe ico tuzi nuko amatwa dusumira yewe bari mu bantu bashika ikigandagurwa rya Rwagasore na Barumumba kuko no mu gitabo ca Ludo de White arabivugamwo Meurtre du Burundi n'igitabo ca Guy Pope l'assassinat de Rwagasore et Lumumba Burundi na abo bose urumva barega bajya abantu abanyaburaya abarengero wumva itereze occident no kuvuga ivyo bihugu vya Buraya na Amerika n'ahandi n'abantu hageze kugabura no kugabangana no guhungabanya ibihugu bigaruye nyine bakene bagifise mu minwe mu buryo butandukanye bavuga rumwe arabihurizako abapfuye y'abagwagasore y'abarumumba baba bandi bapfuye mu bindi bihugu bayifisemo uruhara rudasanzwe nka cyane cyane Baudouin baravuga ko afise uruhara runini cyane kuko yaragomba no kuvugira bajya bagandaguye Rwagasore cyane gose kandi turetse Rwagasore n'ivyo niwe tubona kubera ari imbere hajya haragandaguwe abarundi benshi byose yarabishigikiye haragandaguwe mu nyuma ya Rwagasore bangena ndumwe baragandaguwe mu nyuma n'ubwicanyi bwagiye barawa mu Burundi buri mu mikenyuro mu vyo mu nyigisho zabo buri mu gushigikira abantu bashigikire bariya ivyo byose babifisemo urubanza nibaza yuko hari imanza zizoshobora gucibwa tukiri ngaha kw'isi n'izindi imana izoca hajya turindiriye imanza zikomeye cyane kandi imana ntirenganya ariyo n'umurundi yaciye abandikira ikete kuri ivyo nyene yeje gusigura akavuga ati burya mutagiye gusoma ivyo bitabo twadundaguye birashobora kuzanana uvuga guhungabanya ukwemera kwa abakatolika bari mu Burundi muri RDC ntibikuraza ishinga cyane hari wundi mupapa mu gihe c'ivyo vy'abacakara n'abandi yigeze kwandikira umwami wa Portugal amushikira cyane uzusoma igitabo cyitwa Romano Pontifex casaba umwami wa Portugal gutwara abaesclave ahantu hose ageze mu bukoroni abo bapapa rero yaba uhari uno munsi yaba n'abandi bagiye yagiye arasubirira menye yuko batwara idini ryitwa Église catholique romane bari idini rya katolika ry'abaroma abo nabo bari mu bihugu vya Buraya vya Union Africaine ni leta ya Vatican ntibitangaje rero ko bagira nk'abarongo ya mareta bashobora kwifata nk'abandi banyapolitike bagakingira inyungu z'ibihugu vyabo n'iza bagenzi babo ntibibaze yuko niba buno munsi ubona tudaherutse umupapa yirabura kera ngo yarabayeho sinigeze mbona kera ngo yarabayeho bagira ntiyirabura papa yirabura saga yirabura buke yarabayeho uno munsi n'ata papa yirabura ugira ngo babasumbya gusenga oya kandi baze yuko ari wacu mbere basenga cyane ko imisa yiwacu amara amasaha 3 ngaye imisa yo mu Faransa nta namwe usanga irenze isa naho yo kwipasi nta misa yorenze isa ntumbari iyo Vatican iyatevye cyane kesi 45 kuri kero twibwe ziteba kandi amaze gusengera mu bihugu vy'Iburaya bishika 3 nta namwe yigeze nja mu misa irenze 45 abo nayo wacu amasaha 3 abiri benshi bafite n'inkovu ku mavi ngaho iwacu abapantaro menshi ntibagura deshire usanga ziri deshira zo nyene ukuntu bafukama ariko rero ugasanga hageze kuronka amabanga muri ecclesia baronka yabaye cyane baronka hariya kuko si ryabo ngabo iyo bigumira basenga kudusenga haduse papa akomeye rega kumbure iyo tuguma muri iyo ntumbero
hakaba bakiranga benshi bari kwimura nk'umukuru wa bakiranga sinzi ko bari kumwita akitwa nka kirangamiza ashobora kurangamiza akabona imana yaba ari nk'umupapa ngira ngo arongoye abo bose aho urumva twarambaye ibara barakwise umwungere bushobora shwiragira twaraganjwe ego no kuvyemera twaraganjwe mu bijanye no kwemera twaraganjwe mu bijanye n'ubutungane kurabona umwami yari afise umugide spirituel yari kiranga akagira nuntuzeya akagira no witwa umugide vy'amategeko n'intwaro yari ngoma ya Sacega yatunganya ubutungane aho se rero baci hasubirira haci hasubira indinganizo yabo kwari ati kuraho ivyo vyose kuraho bageze n'igihe n'ibintu bitwa bashinga ntaye nabi buhoro buhoro bagati kuraho bashinga naye ntango cyose erega wumva intumbero nuko ikintu cyose gishobora kumvisha abanyafrika n'abarundi ko ari abantu bari bishoboye bari bitunganije batari bwigere bicwa n'inzara batari bwigere bangara bavuga ngo hariya niho heza oya batiza kugisambura ico batasambuye muri colonisation bazogisambura muri neocolonisation bazobigira buke buke bazotunganya ama programme ya mu ndero mu nyigisho bazorondera amafilme menshi aca ku mateleviziyo bazorondera ibiganiro vyinshi bazokwandika n'ibitabo tuje turasoma banabitange no ku buntu tuzi ngo n'imfashanyo naho n'uburozi turiko turajya tuje ku byinshi hanyuma dupfe ego urakoze cyane kubure twayaze byinshi ariko nko mu gusozera nk'ijambo rimwe ngo tubarira kugira ngo abarundi bumve neza yuko icyo kuni twese twakuze twumva ko muri ubwo burozi nkuko wabivuze twakuze dufungura tutazi ko ari uburozi ko turajya ko abarundi bakera basenga kiranga ko vyo tuvamwo niye message wodo kugira ngo tugende dutahanye barundi kazi barundi bene data na bene mama abariko barumviriza uyu munsi n'abazokumviriza ejo tumenye twese yuko abarundi nk'abandi bantu bo mu bindi bihugu vyo kw'isi twese turi abana b'Imana Imana yaturemye nk'abana bayo atamwana n'ikinono idukunda iyo Mana nimwe si zibiri Imana yacu niyo Mana y'Abanyamerika niyo Mana y'Abongereza y'Abafaransa y'Abanya-Australia y'Abanyekongo y'Abanyafrika y'Epfo ni Imana imwe rudende iyo Mana ni Imana y'urukundo iradukunda twese yaduteguriye ingene utegerezwa iraduha ururimi dukoresha iraduha imico yacu iraduha inzuzi zacu nta numwe yimye amazi nta numwe yimye izuba twese bivanye naho tuba iradutunganiriza tukaronka ibidukwiye yaratwigishe n'ingene tuyisenga abo yashatse ko baca kuri kiranga nta kintu na kimwe bigeze bayononera kuko mu guca kuri kiranga barayifashe nk'Imana barayubaha nk'Imana barayitera iteka nk'Imana barayininahaza nk'Imana nayibandanya ibiyereka mu kubagaburira mu kubatunga no mu kubatungira ababo n'ivyabo abo yashimye ko baca kuri patiri abo yashimye ko baca kuri pastori abo yashimye ko baca kuri shehe abo nabo ntaco yabimye abo itahaye igitoro yabahaye ubuhinga muri technology yabahaye ibinabiriya mugabo bose ntirenganya nta numwe yagiriye nabi ico rero abarundi tutegerezwa kuzirikana nikihe nuko ivyo yaduhaye tubishime ntituje kuyituka ngo kuri basokuru wari baratugize ibivume ngo niho twahezagiwe oya habana mba basokuru bari bahezagiye kandi nabo basokuru babo bandi baba Aburahamu ba Musa n'abandi ntibabatijwe ntibasomye Bibiliya ubwuzure bushasha mugabo n'ubu turabemera ko abantu babagororotsi turavuga ko Imana yabatwaye mu ijuru ba Eliya n'abandi batasomye ubwuzure bushasha batasomye ivyahishuriye umutumwa Yohane za Apocalypse n'ibindi eka twese turi abantu b'Imana uwo kiranga bavuga nawe kiranga ni nka patiri kiranga ni nka pastori kiranga ni nka shehe yatorwa mu Barundi hakaba kiranga imwaro hakaba kiranga imuyinga hakaba kiranga mu Kirundo hakaba kiranga mu Bahima hakaba kiranga mu Bashingo mu Bongera mu Bayanzi mu Bahanza mu Benengwe mu Bashubi kiranga yava mu miryango yose kujya patiri ava mu miryango yose kujya patiri ava mu bihugu byose ava hirya no hino ku isi uwo kiranga rero yari umugororotsi yatorwa mu bandi kugira ngo aje imbere abandi abatware ku Mana ntiyasengwa oya baramusaba
nk'umuntu agororotse kuja imbere y'abandi kugira ngo abashikanire ubutumwa ku Mana, abatabarize bambarize ku Mana. Ivyo vyagaragarira mu ndirimbo ya nyuma yitwa Burasembuye yavuga mu gusozera umugirwa wo kubandwa, aho yavuga ati ni jewe rubibi rumanzi naciye mu kabande ndabandanya, nca mu mutobotobo ndatobekeranya, nca mu masango sanganira mukuru wanje umwami, ati musongora nyundo wa kabunga ka mukanya, ndacakugendura uracatangura ngo ninka ku rugomero ukazitanga gushoka, genda usabe mukuru wanje umwami nzokuja imbere, ahasigaye uzotunga utunganirwe. Uwo Kiranga rero yarinze yemera ko umwami ari mukuru we, nta kuntu yoba Imana, kuko n'uwo mwami nawe nyene yarazi ko Imana iri hejuru, nawe agakurikira hama hakaza Uburundi, Imana ikamucako kugira ngo isasagaze iteka n'itekane mu Barundi. Abarundi rero n'uno musi nibabona umurundi w'umugororotsi bakamugomwa, baramubwira bati dukandire ku Mana, kuko pastor ariba, pastor arabesha, patiri yarigisha abantu kwica, patiri yarafise ibintu yavuze bitarwanya, yaragumuye abantu, ariko rero turazi ko utigera ubikora. Wewe tugende tuvugire ku Mana, uri Kiranga turangira inzira nziza waciyemo nawe tuzicemwo tuje ku Mana. Naho nagomba kugarukiriza. Murakoze. Ego murakoze cyane, na cyane cyane mbwira n'abakunzi bariko baradukurikirana, abakunzi bisamirizi yacu Irebe FM, Irebe Media 91 n'ibice 4, 91 n'ibice 40 bivanye ni radio yawe, bese no kuri Radio Garden ndazimara dukurikirana, no kuri site web yacu ya Irebe FM akaba ariyo www.irebefm.com. Yes, ndakubaratire ndagushimire cyane wowe wese ushoboye kurikirana ikiganiro kuva ku ntango gushaka no kumpera. Akaryoshe ni gahora mwitama nkuko namanda bivuga, ariko ndababari ati ntumbere y'ibiganiro impamvu mara ndabikora, na cyane cyane mu gushigikira mbona kazoza ya 2040 2060, kuko ntoja mu iterambere utazi kahise k'igihugu cawe, ntukundi Burundi utazi Burundi bwa mbere ukuntu bari bumeze, kuko abenshi dukurikira na cyane cyane tugwa mu mporero tutazi ivyo tuko turakurikira, ugasanga nk'ivyabaye muri 2015 mwarabibonye, nk'ivyabaye muri 2020 mwarabibonye. La plupart abenshi batakurikiranye ivyekere kahise kabo k'igihugu, bamenye ibibazo igihugu cyagenda kiracamo ko caje gifise aho byaje bivana cyane cyane bizanywe n'abarengero, wasanga benshi badafise umutima gukunda igihugu cabo cabibarutse. Kumbure reka ndabashimire, ndagushimira nawe umutumira wanje witeka, mushinga nahe Karegwa ndenza ko ndagushimire cyane. Urakoze cyane nawe, ndagushimiye kandi nizeye ko tuzosubira, uko ibi ikiniki yago ni nka ya ntango y'iteka yamara igicuga, ntizokwigera tuzuza noneho umugabo aheza kubaka bamwubakiyeko. Nukuri cyane. Kumbure bitwifuza rero kuba tubira muzoduha umwanya ari nko mwabivuze, muzovuza uruhwa ntizomenya n'ingene nashitse nzoza ndiruka. Ego tuzosubira rero nagutaha. Bye bye.